imisi yose. Nabaira turagira mu gitondo, nabaira turagira kuka, nabaira turagira ku mumbo, nabaira turagira ijoro tukaduka, imuri tuyishimire iyo Mana yacu. Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana, turabaramukije. Kuva ku musi wa mbere igenekerezo rya 26 gushika ku musi wa gatandatu igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 haratunganijwe igisabisho cy'igihugu cyo gushimira Imana ku vyiza yakoreye Burundi n'abarundi mu mwaka w'ibihumbi 2022 twaraye dusozereye, hamwe no kuyiragiza kugira ngo ishishikare guhangaza Uburundi muri uyu mwaka mushasha w'ibihumbi 2023. Igisabisho cabereye muri komine ya Vumbi intara ya Kirundo. Ico gisabisho rero kikaba citabwe n'abenegihugu, indongozi zitandukanye, abarongoye inzego nkuru z'igihugu, abaririmbira Imana bo mu mashengero atandukanye, abasiguzi b'ivyanditswe vyeranda batandukanye n'abandi. Mu kiganiro c'uno musi mukaba rero mugiye gukurikira igice kigira kabiri c'ayo masengesho kigizwe n'inyigisho zahawe indongozi n'izahawe ugwaruka imbere y'umutaga wo muri ico kiringo c'ico gisabisho. Tukaba twongeye kubaha ikaze. Uwatabitamwumva yakoze ibikorwa byiza akiriho, tumibani mwemera umuzura mu bapfuye. Naho twe Barundi bene wacu turi hano, reka n'abari hanze y'igihugu twese duhereye ku ndongozi dushishikare gukora ibikorwa byiza, kuko umuntu akora ibikorwa byiza wese Imana iramwemera. Imbere y'umutaga wo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 27 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022, ugwaruka rwo mu Kirundo hamwe n'urundi gwaruka rwari ruje ruva mu mihingo itandukanye y'igihugu rwararonkejwe inyigisho. Umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye yishimikije ijambo ry'Imana riri muri Luka 15 akarongo ka 11 gushika ku ka 15 ahavugwa ibijanye n'umwana w'icangazi. Akaba yatanze impanuro kugwaruka rw'u Burundi aho yabasavye kwirinda kuja mu buhumbu, kudaharanira amaronko, kubumbwa n'ivyo bafise. Ati kutabumbwa n'ivy'Imana yabahaye bituma baja mu ngeso mbi. Nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba rero yasavye ugwaruka kumenya ko igihugu ari umuvyeyi abakunda, aca abahanura kunezerererwa n'ivyo abavyeyi n'igihugu babaronsa. Urashobora kuba uri muhira mugabo atari huri, ariko umutima wawe waramaze kuba umwana w'icangazi kera. Abavyeyi bawe bafise byose, abavyeyi bawe baraguteguriye ibizokubeshaho, bariho batakiriho, mugabo wewe umutima ukaba wumva ko uri umwana w'icangazi. Wavuga ngo ni umwana w'icangazi gute? Urashobora kuba muhira udahaga n'ivyo abavyeyi baguhaye,
utanezererewe ibyo muhira iwanyu, naho bokugaburira gute ukaguma wumva ufise itama, ukaguma wumva hari ikintu ubuze muri wewe, ugaca utangura rero kwiyumvira inzira wocamwo kugira ngo umutima wawe unezerwe, kandi ugasanga ni inzira mbi, inzira itagushikana ku buzima bwiza. Niho usanga abana benshi rero batangura kuja mu buhumbu. Kubera iki? Haca haza umuntu abahendesha bimwe bumva ko umutima wabo wifuza, itama, kutanezerererwa ivy'Imana yaguhaye. Tugarutse ku gihugu cacu, tugifate nk'umuvyeyi wa twese, muvyeyi adukunda, tumenyere guhazwa n'ivyo Imana yaduhaye. Mu Kirundi bavuga ngo amongereza nka niyo mazituvya. Ni ukuvuga yuko ibyo ushaka byinshi bikwaka na bijya bike wari ufise, baba abahungu baba bigeme, nimwihangane igihe cyanyu kizogera, mwubake izanyu, mureke ibintu by'ubuhumbu, mureke gushurashura. Mwumvise ko n'umwana w'icyangazi yaragurishije ibyose yamuhaye, yaragiye abitwaye abijana mu buhumbu, abijana gushurashura, byose biramuherako. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba kandi yasavye ugwaruka kwirimbura ku vyo bakoze mu mwaka urangiye, ko vyoba vyaranejereje abavyeyi canke Imana, aca basaba kwirinda ishari bakanezererwa abandi, kuko ngo ishari ivyara ubwicanyi nka kumwe Gahini yica mwene wabo Abeli. Akaba kandi yabasavye kwigarura bagaheba ingeso mbi zose boba baragendeyemwo mu mwaka urangiye. Izo nyigisho rero zikaba zasozerewe no gusengera abagwaye n'urundi rwaruka rwari rukeneye kubohoka rukakira agakiza. Mu nyigisho zahawe indongozi kuri uyo musi nyene, Patiri Celestin Nkezabahizi akaba yafatiye ku ijambo ry'urufatiro rw'ico gisabisho ryavuga ku bijanye n'umukozi w'intungane Imana igumiza kw'ikiganza, hamwe rero n'ibindi bisomwa. Ati rero umukozi wa mbere ni Imana, ari naco gituma umukozi mwiza yubaha Imana. Yarasiguye ingene Tabita avugwa muri Bibiliya yabaye umwigishwa mwiza, yaranzwe n'ibikorwa vyiza bishimisha Imana n'abantu. Ati ugomba kuba umukozi canke indongozi y'intungane ategerezwa kwisunga Imana no kuyubaha. Akaba kandi yasavye indongozi kwama zirimbura kugira ngo zirabe neza ko ivyo zikora bishimisha Imana n'abantu. Ngaha nyene twoca twiha akabazo gahambaye, mbega mu mwaka w'2022 jewe ndongozi y'abandi, jewe mfise abo ndi imbere, mbega no kwerekana iki nk'ubu norenguka mu mpera y'uyu mwaka, noca ndengukaniye? Ikibazo twokwibaza kandi koko mu by'ukuri kikadufasha kuraba ngo Mukama n'Imana yanje nibasubira kuntiza ubuzima mu mwaka w'2023, ndiyemeje ku wawe no kugira ishikanwa ndengukani wawe mu byo washinze. Umusaserdoti Celestin Nkezabahizi ati gukora nabi biva ku kudatahura neza umuntu ibanga yahamagariwe, akaba yaciye akebura izo ndongozi ko umukozi w'intungane ategerezwa kwama yirinda kwimenyera. Ndongozi muri ngaha mu butumwa mwahawe n'igihugu nk'abarongoye abandi, mufatanya imice myinshi y'ibikorwa. Ni wewe uri umurongozi w'abandi, abarundi barayamaze gumwera uvuye ibukuru tukwira hose. Muri boîte yawe ni waba umusengamana bazosenga Imana. Muri boîte yawe uranahamagariwe kandi no kuba n'umucamanza, kandi usanzwe utarakora mu gisata cy'ubucamanza, kuko urabwizwa kumviriza amatati yabufasha yabo urongoye, ego hayi mukabumvikanisha
kandi ugasanga biragenze neza. Niwa rero numvikanisha abantu neza mu butungane nyene mu ijambo rinywanisha, bose bazoba banywanye n'Imana nabo nyene. Niba witwararika nyene ubukene bw'umwumwe, ndashimira Imana gose ko mbona mu mice y'ubuzima bw'igihugu abantu batanguye bose kuza barafashanya gushigikirana muri ibi na biriya, gusondasonda bakagira udukotisation kugira ngo batabare umwe n'uyundi. Ese iyo byaba bihimirizwa namwe w'indongozi byorangutse neza cyane gusumba, kandi nkomure mubihimirije mwese, biri mu byo duteza imbere mu gushira mu ngiro ingabirano y'Imana y'urukundo. Ijambo ngo umukozi w'intungane Imana imugumiza ku kiganza. Ndabasabe rwose mukubitiza agatima mpembere, mwinjire mu ntimatima y'imitima yanyu, murabe ibikorwa ndangura ndabimaze mu gihe kingana iki. Ibikorwa vya leta birangwa n'imanda, mugabo raba nani kugenewe watoranijwe nani, ukaguma imanda ya mbere warimwo, imanda ya kabiri warimwo, imanda ya gatatu warimwo, hego niyindi kandi yakurikiye uwagarutsemwo ni wewe. Qu'est-ce que c'est? Wibaza ko batanzi n'ubuntu bw'Imana. Mbe mwana w'Imana ubwo ni muri mu bagarutse bakongera gasubira akagaruka, mbere bakaza barahindura baja habongera baje n'ahandi. Ubwo ntubavukagira uti ngo je ninde yonkora, ugaca wimenyera. Yesu Kristo umwana w'Imana yaduhishuriye igikorwa ca data ngo ntahengeshanye gukora, kandi nawe agafashishikara gukora. Ikintu ca mbere cyamuranze no guca bugufi. Uca bugufi ntiyimenyera, umunyabwishime arimenyera. Kubiteza agatima mpembero rero ngaho uzikane gose ivyo urimo. Igikorwa c'Imana kirangukira mu Burundi kibikorane tiningaha kwisi yose ngaho wacu mu Burundi kimwe. Haleluya. Imana inahazwe mu ijuru, kwisi nabaza amahoro ku bantu Imana ikunda akayikunda. Niba Imana yaduhaye bana b'Imana uyu mwanya wa buri mwaka, ni kugira ngo tugire gute? Dushishikare kugenda turategera uko umwaka utashe, mbega ibanga mpamagariwe kubamwo nirihe, yifashe gute, rirangwa nibihe, nakaye karanga karyo, ninegure hanyuma mpinduke. Basokuru bacu barayamaze ngo intimenya niyo ntinegura. Tugire Kristo. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba nawe nyene yamenyesheje ko ari gihe cyo kwisuzuma kugira ngo umuntu amenye aho ageze mu rugendo. Akaba yahamagariye indongozi kurangura amabanga bajejwe mu kuri bisunga ijambo ry'Imana. Imana koko ni gitangaza, iyo uyisavye iraguha kandi irakwereka, kandi ukabibona ko ibintu bivuye ku Mana. Kuko je ndamaze kuvyibonera neza aho Imana ishobora no kuvuga ati aha hantu ntushire ku mukono. Mugana abahanuzi banje bose bari babonye ko ari vyiza bitumbereye. Mugaba Imana kubera kujya kuntu muko ntangura ibikorwa mbanza gusenga, ntabwo Imana je uno munsi ni ukora si jewe haza mbona iranyeretse. Idushaka ko ibintu bitatu bitarenze kandi sumuzigo ndabiravye. Idushaka ko dukora ibitunganye, hanyuma ikadushaka ko dukunda kugira imbabazi, ikadushaka ko tugendana twicishije bugufi. Sebarundi akaba kandi yahamagariye indongozi kwiyubara afatiye ku majambo ari muri Mariko, aho Imana yagiriza icaha abiba n'abajya ibyo batabiriye akuya. Afatiye aho igihugu kigeze mu ntambwe y'iterambere, kizigenza w'u Burundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yavuze ko Imana yahezagiye igihugu c'u Burundi kigira ishusho ryiza mu karere no mu makungu. U Burundi bwakize, nagandabwira u Burundi bwakize. Ibimenyetso biriho kandi ibimenyetso bitabesha.
icyo rero dukwiye gukora ni ugusuzuma kugira tuze turabona ntiduhave twibagira kuko hariho abibagira iby'Imana intambwe Imana idushikanye ko kubera batabona iyo yabaje bava ngo bibuke ivy'Imana yakoze bacabona ko butarakira mbwa jewe namaze kubona ko Burundi bwakize kuko intambwe tugeze ko mu gihugu buturi mu ntambwe yo kugihindura kibe igihugu c'amata n'ubuki nawe babwiye ibonye dutanguye ugasanga umwe wese ashaka itongo nuko twamaze gushika twashitse ikigira kabiri cerekana ko Burundi bwakize kandi nkaho usanga ntimurabibona murabe hajya imbere mu ndongozi hari ico muca mubona mutahora mubona Uburundi uno munsi kuri iyi saha uyu munota butwara ibihugu indwi umviriza umukuru w'inama nshingamateka y'ivyo bihugu ninda yitwara umukuru w'igihugu atwara ivyo bihugu ninde si Umurundi umukuru wa sentare utwara ubutungane ninde usubira rero muvuga andi majambo si executive Uburundi si butwara executive bugatwara legislative bugaca butwara judiciaire ubutegetsi bundi murindiriye n'ubuki ibindi murindiriye n'ibiki Imana yoza kubereka none pouvoir démocratique ntigizwe n'izo nzego zitatu urwego nshingwabikorwa rwa leta urwego nshingamateka rwa leta urwego rw'ubutungane rwa leta none ibihugu indwi ko twamaze kubumwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ntituvuga umuryango w'ibihugu umuryango wa Afrika y'ubuseruko East African Community nitwabaye umwe executive ni murabe umushikiranganji wo Burundi ni watwara abashikiranganji bose bo muri ako karere umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'ubutungane kandi amwosa ntavyo muzi yitwa Kayobera none gayemwe hari ikindi kimenyetso dukeneye none tumeze uko iyo Mana yaduhaye ikadushikana kuri iki kimenyetso dusubire gukekeranya ibiki dusubire gukekeranya nitumenye yuko ubu twamaze gushika iyo rero twashitse duca tumenya imigenzo ingene dutegerezwa kwigenza tugumane n'Imana igihugu cyacu tuyisasire koko hariho igihe mpora niyumvira nti ubwo turamenya Imana kugira tumenye ingene twokwigenza Imana mugiye murabisoma ubushobozi bwayo bukuru bwayo ukabona nk'ijambo ry'Imana aho riteba rikavuga riti ntuzu utukire umwami ntuzu umutuke ngo naho wowe uri mu cyumba ngo kuko inyoni zohava zibitwara bikamenyekana none iyo nyoni iza mu cyumba mwe hari inyoni murabona mu cyumba iwanyu none ico kizobitwara n'igiki ni ukuvuga yuko Imana ni hibiri wewe wibaza ngo winyegeje wibagiye ko Imana iri mu mutima wawe mugenda naho ugiye hose ntanakantide kabaho Imana itahari mugabo gasanga imigenzo yacu twibagiye Imana nk'ubu kibaza ngo ngira ncenge abarundi ngo ndabacemwo kandi abarundi bibagiye ko Imana yaguhaye ubutumwa kugira ngo ubabungabunge ntubacemwo hanyuma gwacuvuga ngo ngira reka ndabacemwo Imana kandi ariyo yagutumye ubacemwo gute kwica bibona nico ituma rero dukwiye kumenya Imana icarico ivyo twahora twigirisha imigenzo ya kera tutarabimenya tuyivemwo umenye ko ivyo ugira vyose hariho umwami wawe ari ngaha hejuru yawe none ko mu Burundi twamaze kuyimika ariyo mwami niyitwara Burundi twaramaze kuyimika rero nitubitegere ngo kubandwa ntikugoye nko kurigumya nitwe batuzi ko Imana twayihaye ikibanza ca mbere nidutegere iyo Mana
icarico. nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasozereye ahamagarira indongozi zose kwiyambura ibicumuro vyose kugira ngo babe abakozi n'indongozi zitunganye muri uyu mwaka mushasha. Ku munsi ugira gatatu w'ico gisabisho hakaba hari kwigenekerezo rya 28 Kigarama inyigisho kugwaruka zatewe iteka na Sebarundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye. Igice ca mbere c'izo nyigisho caremeshejwe n'umuvugabutumwa Lonje Hakizimana aho yifashishije ijambo ry'Imana dusanga mu itanguriro kabiri ku karongo ka 15 aho avuga ibijanye n'itongo rya Edeni. Akaba rero yahimirije ugwaruka gukorera igihugu kuko ngo ari ryo tongo Imana yabahaye ngo bige kandi kukizirikana no kugikorera. Ati rero ugwaruka nirwo rutegerezwa kuzigama igihugu akaruhamagarira rero mu butandukane bwago kumenya ico bahuriyeko arico gihugu c'u Burundi. Mu butandukane bwacu tubanze twumve yuko turafise itongo rimwe duhuriyeko, hariho Edeni Imana yatuzanyemo. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye mu nyigisho ziwe akaba yahamagariye ugwaruka rw'u Burundi kumenya ko bari mu isezerano ry'Imana kandi ko Imana itabesha. Ati Burundi ni igihugu c'isezerano Imana yasezeraniye abarundi. Ati rero kugira kibe igihugu c'amata n'ubuki nuko bategerezwa kugikorera bakagihingura. Sebarundi ati kuvaho mu Burundi bahereye Imana ikibanza ca mbere ikaba yaciye yongereza umurindi mu kubuhunda imihezagiro. Ati rero hamwe abarundi boguma mu nzira yayo nta kibuza ko bazotera imbere. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu afatiye ku ijambo ry'Imana riri mu vyakozwe n'intumwa ikigabane ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 11 akaba yasavye ugwaruka kutaba indyarya ariko nyabona bakijukira ibikorwa. Umenye yuko ubu uriko ubaka igihugu c'amata n'ubuki. Bijya bikorwa ukora byose biriko byubaka igihugu. Twese no kuvumwe wese akoze undi agakora n'undi agakora igihugu gitera imbere. Ariko nshaka kubabwira yuko burya indero y'umwana iva hasi. Ukazokura wewe ataco wimarira utigera wiyumvira kantu wo kwimarira ntuzovuye guzomarira ikintu umaze gukura. Ivy'Imana yemereye Burundi urugwaruka rudakoze ubwa mbere kugendera mu ngendo y'Imana aca mu nzira zitunganye umuntu atabesha kutaba ikinebwe. Nico yitwa tugashaka yo kugwaruka gukura rufise agatima tare mukure mugororotse muri mu butungane mutabe binebwe kuko ikinebwe ntabwiye ni ca shetani. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yamenyesheje ko mu Burundi hakenewe ugwaruka rukora. Ati nitwipfuza ko ugwaruka rw'u Burundi rukora rufise agatima tare. Ati ariko ivyo vyose bizoshoboka tugumye tugendera mu nzira y'Imana. Ku ndongozi naho inyigisho zo kuri uyo munsi zikaba zaremeshejwe kandi na Patiri c'Amashimwe-2022 aho yabasavye kumva ko bafise ihangiro kandi bafise iyo bariko baraja. Akaba rero yabasavye kugira umutima w'urukundo. Tubwirizwa kuba abababarana. Kubabarana rero Yezu Kristo yatubwiye ngo dushire mu ngiro urukundo. Kunda mugenza nkuko wikunda wenyene ariko ushingiye ku gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose kandi uwongere bigaragaze mu biboneka. Ivyo rero niko karanga kuwemera kandi niko koranga indongozi muri kino gihugu cyacu. Patiri c'Amashimwe-2022 akaba kandi yibukije indongozi ko hariho ijisho ribaraba. Abasaba rero kwiyambura ibibabuza gukora ibitunganye nko kunyonora n'ibindi. Muri izo nyigisho kandi Shehe Ramazani Ndikumana akaba nawe yaragize ico ashikirije indongozi aho yabasabye kumenya ko atawuzokwama hano kuri iyi si. Aca abahamagarira rero kuba karorero mu kurangura imirimo Imana yabahaye. Ijye ubona urimwo tugira ngo n'ubuhinga bwawe ubirimwo kugira bikubera umutahe wo gutegura aho uzoshikira. Nukuri
icyaha ukoreye muri iki gihugu imana yifatiye mu ntoki ukarengako ukagikoreramwo icyaha uburuta ukoreye icyaha muri ibyo bihugu bitararonka amahirwe nk'aya. Twebwe dukwiye kuba urumuri guhera kuwo hasi. Shehe Ramazani Ndikumana akaba kandi yasavye indongozi gutsimbataza intwari ibereye no kubicitegererezo kubo barongoye. Twebwe dukwiye kuba urumuri guhera kuwo hasi kuko twaramurikiwe. Intwaro dufise, indongozi dufise, byose byo dufise n'urumuri ku bene gihugu. Umwera uturutse bukuru ukwira hose, none umwera uva kwa nyene icubahiro wewe urawufise mu mutima wawe. Genda uvyiyumvire. Ejo narumvise abavuga ngo iki gihugu kizoba ic'amata n'ubuki. Amata ni iki? Amata n'amakamano akamwa mu mvyeyi. None ntidufise leta mvyeyi. Ubuki n'akanovera n'ibintu biryoshe biva mu muruho w'inzuki. Ibyo bintu nabyo mu Burundi turabifise. None intwari ibereye yiyegereza abanyagihugu, yiyegereza Imana, iha akaryo ikibutsa abantu iby'Imana yabakoreye. Ubuki bundi urondera n'ubuhe. Niyo mpamvu rero mu Burundi turafise amata n'ubuki. Icyo dusigaye gusaba nuko Imana yohangaza ibi byiza byacu, igahangaza iri teka ryacu, kuko uyu muhezagiro twaronse ni umuhezagiro uhambaye waje guhanagura amarira n'amaborogo y'Abarundi. Imyaka babayeho nabi mu buryo bwo kwicwa, kandi bicwa mu buryo bwo guhonya, kandi bicwa mu buryo butandukanye bwo kuzira ubusa. Imana yarabahanaguye amarira mu kubaha intwaro ariyo mvyeyi ituma baronka ayo mata. Iby'intwari ifise, iby'uburongozi bufise bigashikira umwene gihugu. Mu gusozera inyigisho zo kuri uyo munsi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yahamagariye indongozi guhinduka no kubera urumuri abandi. Turakeneye guhinduka kugira ngo iki gihugu kimere neza. Nitwaba turi ngaha rero tuvuga ko twese turi imbere y'Imana kugira turikurikize ingingo z'Imana, nuko twese twomenya yuko twamaze gushika muri iryo sezerano twasezeranye. None rero twebwe turi ngaha tuba umuco w'abandi. Ashimikiye ku ngingo z'ubutungane zivugwa mu gitabo ca Samueli wa mbere no mu gitabo cyo kuvayo, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba rero yasavye indongozi kuvavanura n'icitwa igiturire. Ntuze wakira igiturire, kuko igiturire gihuma amaso incabwenge kikagoramika amajambo y'intungane. Aya majambo abari ngaha bayumvise. Kuri uyu mutima twari twaragize w'uburyarya, turakeneye guhinduka. Nitwaba turi ngaha rero tuvuga ko twese turi imbere y'Imana kugira turikurikize ingingo z'Imana, nuko twese twomenya yuko twamaze gushika muri iryo sezerano twasezeranye. None rero tuba umuco w'abandi, ntitubandarisezaho ikintu citwa igiturire, ikintu citwa kuryajyanya abandi. Ngira ngo buho twanavyumvise
n'uwo kuvyiwe kuko Petero yaramubwiye ati none ntiwari kubigumya bikaba gwawe aho wirigura duhenda uzana ikimanyo yari kubigumya muga kubera bwa buryarya reka gende kubasasa kwa karimi ko nazanye nahatazanye ni murabe ingaruka zamushikiye none natwe reka banyereke reka nerekane ko napfukamye imbere y'Imana reka nerekane ko ndi umusenzi wa cyane bibe bihereye ngaho oya turakeneye yuko duhinduka kugira ngo dusangire twese umutima n'inama. Imbere y'umutaga wo ku munsi ugira kane w'ayo masengesho hari ku igenekerezo rya 29 Kigarama, inyigisho zo kuri uyo munsi kugwaruka zari zijanye n'ingene bomenya bakongera bakagendera isezerano ry'Imana. Patiri Jean Baptiste Bigirimana yaziremesheje yisunze ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo c'Amamuko ahavuga ingene Yozefu mwene Yakobo yagiriwe ishari na bene wabo yamara Imana ikamuzigama kubera ubutore n'ubutungane bwiwe, akaba yasavye ugwaruka kuzirikana ko Imana ibakunda kandi ko hari isezerano yarusezeraniye maze bakama barangwa n'ubutungane n'ubutore. Yabasavye gufatira ku karorero kuri Yozefu yabaye intore n'intungane maze Imana nayo ikamushira ku isezerano yari yaramusezeraniye kuva kiri muto. Dufatiye ku butungane bwa Yozefu twoshobora kuvuga ya majambo tuti intungane izokura bwa kigazi isagarare nk'isederi ryo muri Libani. Murifuza kuba intungane nka Yozefu mwene Yakobo? Ni wabishikako uzocubera imigisha n'imihezagiro igihugu, abavyeyi bakavantara, ubera imigisha n'imihezagiro n'itunga rikomeye igihugu cy'u Burundi, Uburundi butotahare bucike igihugu gitembamwo amata n'ubuki nkuko Cyubahiro Kizima mukuru w'igihugu yama yabivuze. Igihugu kizoba gikize, imiryango izoba ikize, amashuri azoba akize, amabarabara azoba akize, amasoko azoba akize. Aho uzoba uri hose uzosagarara bwa kigazi cyo muri Libani. Abantu bose bazoza kuvoma iwawe bwa bwitonde, wa mutima mwiza, ikigongwe, bazoza kuvoma iwawe ukugororokera neza. Patiri Jean Baptiste Bigirimana akaba yarangije atumirira ugwaruka kudakekeranya ko Imana ari umuvyeyi irukunda, kwirinda kuba bamahindagu no guca mu nzira za hafi kenshi usanga zitaroranye ngo bashike ku byo bipfuza, hamwe rero no kwirinda kuba abantu mfatwa. Nayo ku ndongozi uyu munsi waranzwe n'inyigisho zidasanzwe ku ndongozi zose zagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, abagenywe n'itegeko ry'umukuru w'inama nshingamateka canke iry'umukuru w'inama nkenguzamateka hamwe n'abarongoye amashengero. Muri izo nyigisho Musenyeri Deogratias Nshimiyimana akaba yashimikiye ku kumenya isezerano no kurigendera, afatiye ku turorero two muri Bibiliya tw'abamenye amasezerano yabo bakongera bakayagendera nka Yozefu na Tabita. Akaba yahamagariye izo ndongozi kumenya ico bahamagariwe. Ati ibibazo biba mu gihugu no ku muntu ubwiwe biva ahanini kutamenya isezerano no kutamenya kurigendera. Ati rero harakenewe ubwenge, ubumenyi, indero n'inyifato runtu kugira ngo umuntu abashe kumenya isezerano ryiwe no kurigendera. Kumenya isezerano wahawe no kurigendera kugira ngo urimenye wishure vya bibazo bijanye n'uriwe, iyo wavuye, igituma uriho, nibikushoboye gukora kandi umenye niyo uri kuraje. Ariko muri ivyo bintu vyose isezerano wahawe ni warimenya, wibaza iki kibazo ngo iryo sezerano ko narimenye Imana yavuze ko izokora iki, jewe nanje yasavye gukora iki. Hanyuma muri ivyo gusavye gukora witegure, ntukore ivyo utiteguriye. Musenyeri Deogratias Nshimiyimana
Yaragarutse rero ku vyo indongozi zibwirizwa gufata nka nkama kugira ngo zishobore kugendera mu isezerano, kuko ngo hariho bamwe bamwe batazi ko bafise umutahe w'ubwenge n'inguvu kugira ngo bateze imbere imiryango yabo n'igihugu. Ngo abantu banje bishwe n'iki no kutamenya, atagira ubumenyi abantu barahona. Nukuvuga ngo muri ico kintu wahamagariwe, Imana imaze kukwereka ico ujejwe gukora wewe, uruhara rwawe urakeneye ubumenyi muri ico kintu. Yesu yahamagaye abigishwa 12 amarana nabo imyaka 3 n'igice abigisha ubumenyi. Yabigishije ubumenyi bwo mu buryo butandukanye, bujanye n'ivuga butumwa, arabigisha ubumenyi bujanye no kurongora abantu, arabigisha ubumenyi bujanye no gutegura imigambi, arabigisha ubumenyi bujanye n'indwaro. Abasoma Bibiliya murabibona uko vyanditse. Hageze n'igihe mu bijanye n'imigambi, nimwasoma muri Luka 14 iravuze ati ninde muri mwebwe agomba kuba ku mutara muremure w'amatafari akabanza kwicara hasi agaharura igitigiri c'amatafari yo wuzuza, ahejeje guharura akaraba ko afise n'ibindi byose bikenewe kugira ngo mutara wuzure, kugira ngo ntatangure kubaka niyaheza gushiraho umushinge bimunanire abantu bagire gute bamutwenge. Si Yesu yabwiye abigishwa biwe? Ubwo ntibwari ubumenyi? Ibe vyinshi irakora ibitangaza, rimwe na rimwe tukaraba ngo yakoze ibitangaza, ariko ravise inyigisho ikomeye. Agaburiye abantu 5,000 mu bintu bijanye na administration. Kwicarika abantu bangahe? 50. Kwicarika abantu 100, ni kuvuga gushira abantu mu migwi, kubagaburira, ingene mukorera abantu murongoye, ngo barabagaburira bose bagira gute barahaga. Bahijeje ati egeranya byose. Kenshi abarundi haro dufise umugenzo wo gusesagura no konona. Umuntu agiye gufungura ngo udasigaje ifungurwa ku isahani nkeya ngo ubaye umutatize. Ubwo wogenda mu mihani wacu muri aya mezi, agiye muri za Nyabarega canke hari ibintu biva ku ntara, hari ibyo bita iteme, ahantu kwiyarara, ubwo yasanga ibiharage basheshe n'umuceri, yasanga ibitoki. Ariko mu kwezi kwa 5 kwa 6 kikwereka ko abantu bahimvye, ugenda gaho hantu ugasanga bagize gute. Yesu nivyo ariko arabigisha. Ubumenyi ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cyose ukora, ko bari guteka, ko bari gutera amashugwe, ko bari kubaka, ikintu cyose gikeneye iki? Ubumenyi. Ubwo bumenyi rero ntitubushire muri mpwemu, tubwige. 3 gwijije 3 9, ukizwe wuzuzwe mpwemu yera, ave mwino agere mu mutwe. Ntavya kubwira kandi arabizi, nyishu zose arazizi. Kubereka atabikubwira nuko mu mutwe washizemo ikintu cyitwa ubwongo, kugira ngo ubukoreshe kwiga ivyo bintu ugire gute ubimenye. Ubumenyi ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo dushobore kwitegura kugendera neza isezerano twahawe. Ico ni kimwe. Ariko ikindi kigira kabiri, ugutahura. Nagomba kubabwira ko si hano mu Burundi honyene no mu bindi bihugu abantu benshi barafise ubumenyi badatahura ico bumaze n'ivyari vyo. Hano hoho rero mu mashuri abana mwigisha kubwira ngo rande muame menote, subiza ibintu naguhaye. Umwana akabitsindagira hagira ku munsi w'ikibazo akagenda akabisuka ku rukaratasi bigaca biguruka byose. Ahejeje akarungura ukaratasi gumutsindo ngo avise iki? Ubumenyi adatahura. Nukuvuga ubumenyi ufise bwose ko bungana ugomba kubutahura neza, akamaro kabwo nico busigura, ico bushobora kugufasha. Ikigira 3, ubuhinga. Ubumenyi bwose wize udafitiye ubuhinga haragahaze. Naho bwo bari ubumenyi bw'ivyigwa ndoramana ukaba udafise ubuhinga muri bwo, sivyo. Icigwa cyose wize utagira mu buhinga
ni bimwe bituma navuze ngo turafise abanyabwenge bashobora gukora ibintu bikomeye ariko kubera ubwo buhinga bubuze bakaba badashobora gukora ivyo bintu. Ikigira kane ni indero n'inyifato rundu. Iki kintu kirakomeye cyane, indero n'inyifato rundu. Mu nyigisho zacu mu vyigwa dutanga ndaco twitwararika, ariko kirakomeye cyane kugira ngo ushobore kugendera neza isezerano ry'iwawe. Mu kwitegura kwawe ugomba kuba ufise indero n'inyifato rundu. Mu gihugu turafise abahinga bize, bafise ubumenyi, batahura, bafise n'ubushobozi bwo gukora ibarabara riramba imyaka 200, riramba imyaka 100, riramba imyaka 50. Ubahereza amahera bagende barikore, inyuma y'ameza y'imyaka 3 y'abarabara rituma ingungugu. Habaye iki? Indero n'inyifato rundu muri bwa bumenyi afise ntayirimwo. Kuki? Kuko amafaranga yaciye aja hehe? Mu mufuko. Urumva amafaranga yo kubaka ibarabara agiye mu mufuko, ako n'akarorero kamwe n'uburorero bwinshi cyane. Turashima Imana iyo bariko batanga amaraporo akavuga ati Obert tugereranyije no mu mwaka uheze iki gihe yakiriye amafaranga menshi, ariko ntibigarukire ngaho. Banatubwire bati mu mwaka uheze ayo mafaranga yakoze ibi nibi, ayo mafaranga uwo mwaka azokora ibi nibi tubibone. Indero n'inyifato rundu. Nagomba kubabwira ko muri bino bihe hari abantu benshi mu bihugu bitandukanye bize bafise ubumenyi buhanitse n'impamya bushobozi zo hejuru, bariko barananirwa. Kubera iki? Kubera iki kibazo c'indero rundu. Abapasitori n'abarongozi b'amashengero bari kunanirwa, ugasanga bagiye mu bintu by'ubusuma, bagiye mu bintu by'ubusambanyi, bagiye mu bintu byo kuraguza vya bindi bariko baravuga ejo. Kubera iki? Indero rundu. Ariko igira gatanu nico canyuma kandi gikomeye gitwara ibindi bintu byose n'ubwenge. Ubumenyi butagira ubwenge buba bupfuye. N'ubwenge bugushoboza kumenya ubu bumenyi ubukoreshe ngaha aha ndibukore, ubu buhinga bukoreshe hano harya ndibukore. Uri ngaha avuga ibi birya navyo ntubivuge. Ubwenge ni ikintu gikomeye cyane. Bufata ubumenyi, bugafata ugutahura, bugafata ubuhinga, bugafata n'inyifato rundu bukabishira ku rutonde rwiza. Nagomba sabe rero umwe wese muri twebwe yiyumvire mwisezerana afise hano, mwese hano muri ndongozi mu bisata bitandukanye. Isezerano Imana yaguhaye nirihe? Yavuze ko izokora iki? We yagusavye ko uzokora iki? Witeguye gute? Urafise ubumenyi buhagije muri ivyo bintu? Ugutahura, ubuhinga, ariko cane cane inyifato rundu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye nawe amaze gufata ijambo akaba yahamagariye indongozi kumenya italenta bafise maze bahinduke bubahe umurongozi mukuru ari we Mana iba hose kandi ibona vyose, barondere ubwami bwayo namba bipfuza ko igihugu gitera imbere. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yasavye izo ndongozi kumenya amategeko yabo, bame basuzuma ingene barangura imirimo bajejwe kugira ngo bame bikosora aho bikenewe. Sebarundi akaba kandi yabasavye kwitaho gutorera umuti ingorane zabo bajejwe kurongora no kwiyegereza Imana kuko ngo ariyo ishobora kubafasha gukora ibitunganye. Mugaca mwaka gukora ngo nzenze ndahatambikiza araza bisinye nawe, araza agira iki nawe. Ivyo ntibiba. Hari ikinyoma kirimo. Ikintu kugira ugikore mpaka umukuru w'igihugu aguhagarare hejuru. Mbwira uco gihugu kizokira gute gifise abantu mu mezuko. None nk'ubu uwo kugira umukuru w'igihugu wewe nyene ko umukuru w'igihugu ari hejuru yayo, uwo kugira umukuru w'igihugu none hoho kwataho guhagaze hejuru wumva wokora iki? Naye muri yumvira ko ari mwe muzo abakuru b'igihugu ejo. Muravyiyumvira.
wewe wase gukora ufise amategeko yanditse wokora ibivuye mu mutwe wawe wewe wanka gutahana dosiye ngo amasaha yarenze mbwira ingene worara rubundo utaryamye uriko wiyumvirira bene gihugu muravyiyumvira ivyo hariho rero ingwara turwaye twemere twivure Jense genda yiti daimoni ubu sinkibabara ntibikisha vuze ubu sigaye avuga ati irya ni daimoni tuzoyisengera gushika igende ubanze wumve yuko wewe niba washitse mu biro uja kuri WhatsApp Imana iri haje inyuma yawe iri kwirakuraba none wewe wari waje gukora ibi tubanze duhamagare rero ubwo bwami bw'Imana buze mu Burundi uwari we wese avyiyumvemwo wicaye mu biro uri kuca urubanza uri kuratunganiza bene gihugu wumve ko hariho chef wawe ariko arakubona ari hejuru yawe umwe wese akore umwimenyerezo abone nerekeye hehe amerekero yiwe ayarabe wenyene genda mugire evaluation y'ivyo mwako nubwo busa ubugire evaluation ucuvuga uti umwakuza sinkeneye ko bizogenda uko mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 30 Kigarama ukaba ari nawo wari umunsi wa nyuma w'izo nyigisho umukozi w'Imana Emerinda boroheye mu gice ca mbere c'inyigisho kugwaruka akaba yishimikije ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mbere ca Samweli aho yakoze ibikorwa bigashimwa n'Imana n'abantu akaba rero yaciye hamagarira ugwaruka kudakora ibyo bashaka ariko bakore bumvira abavyeyi Imana hamwe n'ababakurira akaba kandi yabasavye kwirinda ubube gito kuko ngo butuma batabumbwa n'ico bari ivyo bafise naho bageze umukozi w'Imana Emerinda boroheye akaba kandi yasavye ugwaruka gushira imbere Imana kuko ngo niho ivyo bipfuza byose bazobishikako abasaba rero kumenya ikiruti kindi kugira ngo mu mwaka mushasha bahindure ivyo bo barashize imbere bitari vyiza ahubwo bashira imbere Imana 2023 ndashaka kuhindura priority ndashaka kwindura priorite ivyo washise imbere ndashaka kubihindura bwati Yesu ndakugize priorite yanje naho nzorara inzara wewe uri priorite yanje naho kwishure bazotwirukana wewe uzoba priorite yanje akenshi abantu bariko barava mu nzira z'Imana kubera kutabumbwa n'ivyo bafise nagira ndakubwire tekana niyagira umuntu akubesha Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo buda mu gice ca kabiri cizo nyigisho kugwaruka Florence Ntakarutimana afatiye nawe kuvyanditswe vyeranda akaba yasavye ugwaruka kumenya ico bari ngo birinde guca kubiri n'amahigwe ari imbere yabo ariko nyabuna bakoresha amahigwe bafise kugira ngo biteze imbere kandi ngo ntibate umwanya mu bisamaza akaba kandi yasavye ugwaruka kugira intumbero y'ubuzima kandi bame bumvira bafata ingingo ya kazoza kabo bubaha abavyeyi akaba kandi yahanuye ugwaruka kumenya amahigwe bafise hano mu Burundi gutyo bayakoreshe mu kwiteza imbere bateza imbere n'igihugu izo nyigisho rero zikaba zasozerewe no gushinga intahe aho ugwaruka rwazikurikiranye rwamenyesheje ko rwahamenyeye ibitari bike kandi ko bagiye guhindura byinshi mu buzima bwabo nayo ku ndongozi inyigisho zo kuri uyo munsi zikaba zari zishingiye ku ijambo rivuga ngo ubube gito mu buto buzingamika ihanga igice ca mbere c'uyo munsi wo gusozera izo nyigisho kikaba caremeshejwe na Musenyeri Nyabobo Martin Blaise aho yerekanye ingene mu gitabo c'ubwuzure bwa kera ubube gito bw'abahungu ba Heri n'ubw'abahungu ba Samweli n'ubube gito bw'umwami Salomo bwatumye haba amahano ku miryango yabo no ku gihugu ca Isirayeli akaba yaragarutse ku ruhara ntasubirizwa rw'abavyeyi ku ndero y'ugwaruka ari go Burundi bwejo akaba kandi yavuze ko igiturire kimeze nk'ingwara ya kansere acahamagarira indongozi kutabifata minenegwe umukozi w'Imana Denise Bucumi nkuru nziza arongoye ishengero ry'urutare nawe mu nyigisho ziwe akaba yagarutse ku ruhara rw'umuvyeyi kugira ngo umwana ntagire ingeso mbi kuko ngo ingeso mbi zizingamika igihugu yaragarutse rero ku nkurikizi mbi zishika iyo abana bakuranye ingeso mbi ubube gito bw'umuntu umwe burashaka konona ibintu byinshi cyane
uko ingeso nziza zigenda zirakura n'ingeso mbi zirakura. Nimba umwana akuranye ingeso yo gukorakora aza yiba agacumi, umuntu akarekerana ntakubite ntamuhane, umuvyeyi akarekerana, ejo azoterura 5,000, ejo bundi usange yateruye 10,000,000, uwo ni bamuha akazi azogenda akore bibuze ajya uduturire dukeya. Ariko abaye umurongozi kubera kuva ari umwana yaramenyereye kunyotora, kwiba, gukwega kana kariya, ntiyigeze ahanwa, ntiyigeze afatirwa ingingo. Mu yandi majambo twebwe abavyeyi tutavyifashemwo neza, Imana idufashe nukuri duhindero abana bacu kandi tubikorane n'ubwenge, kuko tuzosanga bidukwegere twebwe ubwacu ariko bitwegere n'abana bacu. Umukozi w'Imana Denise Bucumi Nkuru Nziza ati iyo umuvyeyi adakoze ico yategerezwa ku ndero y'umwana ngo ivyo bituma n'icubahiro c'Imana gisuzugurika. Mu gusozera izo nyigisho zari zagenewe indongozi, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba nawe yarahaye impanuro zitandukanye izo ndongozi, aho yabahamagariye kugarukira indero na cane mu ngo zabo, kugwanya ubuhumbu mu gwaruka no mu bavyeyi nyene. Ntaho Satani yo baratunyaze kudatunganiriza neza urugo uko bijejwe, tukiraramira tuti abakozi barabibona kandi ngo zijejwe nyene abazezwa nzu. Uno munsi rero twumve ko turi kukurengana ivyo byose bizingamika imiryango, bizingamika ingo zacu n'igihugu kitibagiwe. Pasika isigura kujabuka. Uno munsi rero twumve ko ari pasika yo kubaka ingo, kurengana ubusambanyi, kurengana ube gito bwose, ubunebwe mu mabanga ujejwe ugasangura kwega amaguru. Kacu usanga nturi kuriga n'ubumenyi uzogutuma unonosora amabanga ujejwe. Umutambukanyi wa Sebarundi akaba kandi yasavye indongozi kwerekana uruhara rwabo mu kugwanya umugera wa sida ugaragara ku gitigiri kinini mu gwaruka. Umugera wa sida ugira utumarire ugwaruka. Je maze imisi ngendera ugwaruka nkabona ingene abana bashinga intahe n'ivyigwa abahinga batwereka vyerekana yuko abagwaye umugera wa sida cyane n'ugwaruka cyane ruri mu mashure. Aho rero nahacu abavyeyi, nahacu abavuga butumwa, nahacu indongozi kugira ico dukoze. Nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba kandi yasavye indongozi kugwanya ingeso yo guharika n'izindi ngeso mbi zose zizana umuvumo ku gihugu. Twame turi muri pasika buri munsi yo kurengana ivyo tubamwo. Umwe wese anezererwe uwiwe mugore, umwe wese anezererwe umugabo wiwe. Ukwahukana umengo ntaco kivuze, ariko umugore n'urya nyene mwaragana, umugabo n'urya nyene mwaragana. Muti kuki umugabo azogenda azana umugera wa sida canke azana n'indi migera yandukiye muri ubwo bumbu nyene? Ninde azomugwaza? Ninde azomwandaza kwa muganga? Umugore n'urya nyene mwaragana, urya nyene ni uzopfira ku rupfu rubi, ni wazokwegeranya babandi bose agukunda kubera ugifise kugafashe k'umugore w'umunzu agusiga utuvuta akugaburira. Egera n'imiryango yanyu, abana muganire iby'ubuzima. Nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yarangije izo nyigisho asengera indongozi zose z'u Burundi hamwe n'imiryango yabo, aho yazipfurije kutagira gasembwa muri uyu mwaka mushasha. Rwaba urukundo mu gihugu, ivyo byose turaje ngango tubikomoze kugira ngo duze dutangura umwaka Imana nzima dufise ivyo hadusezeraniye byose. Akaba ari no ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Tubibutse ko cari kigizwe n'inyigisho zahawe indongozi n'izahawe ugwaruka mu kiringo c'igisabisho c'igihugu c'Amashimwe cabereye muri komine ya Vumbi intara ya Kirundo. Tukaba rero tubipfurije kuroranirwa muri uyu mwaka w'2023. Imana izigame igihugu cacu ciza c'u Burundi n'abarundi naho ubutaha.
bazimana yawe igihe bazicara bacurarangura udaca hari igihe nzo kwicara nshimira imana yanjye hari igihe nzo kwicara turarangura udaca komeza gusenga tuzicara duhimbaza imana yacu hari igihe tuzi